ariko mpeza ivyo nateguye no munsi ariko sinibaza ko nza guheza ikicigwa kuko ari cigwa kininiya ariko numvise mpwemu yera yashize ku mutima wanje igihe numva igikorane c'abamama kiriko kirategurwa nivyo yuko atari cigwa kijanye n'abamama gusa n'abandi bose kirashobora kubafasha ariko ndumva mu buryo budasanzwe ari cigwa gihagaze ahaniniya kubijanye n'ubuzima bwa misi yose ubuzima tubayeho turi mu migenderanire n'abantu abo dukunda imiryango yacu abagenzi bacu abo dukorana abo tubana ariko iki cigwa ico nizera kuri uyu mugoroba kandi numvise mpwemu yera yashize ku mutima wanje nuko nibaza yuko iki cigwa ari cigwa kigiye kugabanya ibibazo canke ingwano canke ico no kwita intambamyi ziri mu migenderanire canke amakonfli ashobora kuba mu buzima bw'abantu batandukanye kuko mu buzima bwacu hari igihe tubaho dufise abo tubana bamwe mufise imiryango yanyu abandi mufise imiryango mubamwo abandi mufise abagenzi banyu ariko twese turi abantu b'imigenderanire iki cigwa rero uko ndacumva numva ari cigwa mpwemu yaraza kuvugana n'ubuzima bwawe ariko nizera ko kiza gukuraho inkota hagati yawe n'abandi bantu Yesu ashimwe cyane murabizi yuko ubuzima bwacu bugizwe n'imigenderanire nico gituma uno munsi numvise ntakekeranya ko kino cigwa kiza kudufasha kumva vyinshi kandi kiza kuzana umuco mu buzima bwawe nico gituma umutwe w'iki cigwa witwa wige gushaka canke urondere gutahura abandi kugira ngo nawewe utahurwe Yesu ashimwe cyane wige gutahura abandi kugira ngo nawewe utahurwe nimba ukeneye ko abantu bagutahura ugomba kwigisha nawewe kwiga gutahura kiraza guhagarara cyane ndaza guhagarara cyane kuri kino kintu cyo gutahura uyundi gutahura abandi mu buryo bwaguye ndaza gukoresha intahe ndaza gukoresha ivyabaye biba vyarabaye mu buzima bw'abantu bimeze nk'intahe ariko kandi biraza kugufasha gutahura aho mpwemu yera ashaka kudutwara muri uno mwaka twega ari umwaka wacu w'ubwiza ariko kandi nubwo tuvuga umwaka w'ubwiza umwaka ntushobora kuba umwaka w'ubwiza kandi urimo intambara mu buzima bwacu urimo kunyinyurana urimo kutababarirana mu buzima bwacu rero ndizera ko mwese muza gufashwa uri uwo ngaho utari uwo ngaha ikijiko kiraza kugufasha Yesu ashimwe cyane ndahaye ikaze rero abantu bari kuri internet abari kuri Facebook n'abari kuri YouTube no munsi twapartagije hose no kuri YouTube abatasanzwe bafise amakonte kuri Facebook murashobora kubapartaja kandi ndaramukije n'abantu batari bakeya no munsi kuri internet hari abantu barenga 200 birashoboka ko ari kubera ikibazo c'ingwara n'abandi bari mu bihugu vya hanze bari mu mazu batashoboye gusohoka ariko bafise umwanya wo kuraba kuko ari amasaha y'akazi kenshi isa amasaha akunda kuba amasaha afise audience niniya ariko birashobora kuva n'ingingo ziri mu bindi bihugu vyaho abantu baba bari muhira kuva hakiri kare rero mwese turabakiriye mugubwe neza aho twiga kuri rino jambo Yesu ashimwe cyane ico nshaka rero kuvuga kuri uno munsi nshaka guhera kandi akiriye na Mama Peace ntiyahora ino numwe muri twebwe n'umukozi w'Imana mu diacre hano muri Life Center sanzwe aba muri Canada ariko imbere yuko bugara imbibe yarashoboye gucika iziriko ari ngaho uyu munsi nawe turamwakiriye turamwiyegereje n'abandi bose haleluya ico nshaka kuvuga ko rero kuri uno munsi ni kuri kino cimviro urondere gutahura abandi kugira ngo nawewe utahurwe Yesu ashimwe cyane ndakoresha icigwa uko nagerageje kugitegura kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe nza kubura
mu byo nateguye canke mu byo nshaka ko dusangira ko kuri uno munsi kugira ngo bidufashe kumva ico nshaka guhera ko kuri uno munsi nshaka guhera ku gicapo twese nizera ko tukibona okay ndakibonye hariya ndashaka guhera kuri kino gicapo kugira ngo uno munsi ndagihere ko bidufashe gutahura icigwa dushaka kwiga iki gicapo abantu benshi barakimenyereye kukibona mu vyigwa bitandukanye biba bifasha abantu gutahurana canke gutahura uko abandi babona ibintu rero ndababaze mu buryo bwihuta mutatwaye umwanya munini iki gikoko kiri ngaha niki come on haleluya uno munsi si fire uno munsi ni ishuri Yesu ashimwe cyane haleluya uno munsi tugadukoreshe ubwenge bwacu haleluya iki cigwa iki gikoko niki inde imbata abandi bako bavuga agakwavu abandi bako bavuga iyi deba ni discussion sinza kubahebera ngo mubandanye kuko ntimuza guheza okay ni bande bibaza yuko ari inyoni ntimutinye kwerekana aho muhagaze haleluya okay ni bande bibaza ko ari kindi gikoko dufatara agakwavu urumva ndashaka kuvuga ngo ikico nyene kiratwereka mwese ukuntu mwakirije amaboko birerekana ko mwese mutabibona kumwe sivyo ndashaka gusubira kubona rero abibaza rero ko ari inyoni mwabiravye neza ubu maze mwanya muko abibaza ko ari inyoni kandi nibaze ko mwaravye neza okay inyoni bariyongereye cyane siko hama abibaza ko ari agakwavu imbata okay nshaka guhera kuri kino kintu kugira ngo uyu munsi dufashanye gutahura ikicigwa navuze yuko ugomba kwiga gutahura uyundi kugira ngo nawe we ucike umuntu ashobora gutahurwa Yesu ashimwe cyane ndashaka kubagira yuko iki kintu najewe nta nyishu mfise malheureusement nanje nta nyishu nza kubaha umwe wese aratahana ivyo ashaka Yesu ashimwe cyane siko muraza kubandanya abagafasha amafoto muraza kubandanya muharira muhira ako ngenda babwire ngo ntidushobora kubibona kumwe iyi niyo point ya mbere nshaka ko twiga ko muri kino cigwa cacu sivyo no kuvuga ngo umuntu wese mu buzima bwiwe ukuntu tubona ubuzima ukuntu tubona isi ntitubona ibintu co kimwe igihe cose umuntu usanga umaze kubwira ko akakari agakwavu gafise amatwi ari inyuma jewe njo panshi ko agakwavu gafise amatwi arereta siko nkuko harundi ashobora kuvuga ati no ururunwa rurerure n'umunwa w'inyoni ukura vyumva hama inyuma ni mukabongosho ariko kandi mugegeze kwimvira ko baragakwavu gafise amatwi wahushwe n'umuyaga siko hama kayo kararaba imbere ariko kameze agakwavu kajyamitse imishatsi kagize shinyo muvyumva gute abibaza karagakwavu abibaza kari inyoni ibitigiri biracari bya bindi 50-50 siko ibi twobiharira ko umwanya munini tukabiharira ko ariko ico shaka uno munsi dutahura nuko iminsi yose mu buzima umuntu arafise uko abona ibintu bitandukanye nuko mugenzi wiwe abibona bishoboka yuko muri mwese ni nkuko novuga ngo kenshi tumenyere yuko iyo utabona ibintu ukuntu ndabibona nca mvuga ngo wowe ngene ubibona siko wowe ubibona nabi wowe uri mu ikosa ariko kandi iyi point ya mbere iradufasha gutahura yuko umuntu wese arafise ingene abona ibintu kandi umuntu wese arafise igituma abona ibintu uko abibona siko ingene tubona ibintu ingene twinterprete ibintu siko ubu turi no mu minsi ya coronavirus sivyo hariho bamwe bibaza yuko abantu bakwiye kwiyugarana cyane hariho nabandi bibaza ko badakwiye kwiyugarana cyane nta numwe muri mwese abibona neza kurusha uyundi ugiye ukaraba
un peu partout ingene abantu bajera cyangwa ukuntu abantu babona ibintu. Iminsi yose twama dufise ukuntu tubona ibintu kudasa, ariko ntibisobanura yuko uwibona gutya ari wavuga ukuri, ntibisobanura ko ubibona kujya ari wabivuga ukuri, ariko hari igihe usanga ingene tubona ibintu bivana no ku mpamvu nyinshi. Uno munsi ntushobora kuvuga ko ndaza kuzicako. Ingene tubona ibintu birashobora kuba bitandukanye bivanye n'ingene nakuze, bivanye n'ingene kahise kanje kameze, bivanye n'ingene ubuzima bwanyigishije. Ni ukuvuga ngo ingene tubona ibintu nukungene ubuzima bwatugize bukadutuma tubibona uko. Ivyo wahuye navyo, ivyo waciyemwo, ivyagushikiye ukiri muto no mu gukura kwawe, biri mu bintu bigutuma ugira uko ubona ibintu, bishobora kuba kumbure bitandukanye n'ingene uwundi abibona. Rero iminsi yose mu kibazo kije ntihazokwama hariho uvuga ukuri n'utavuga ukuri, siko? Ntihama hariho uwabivuze neza n'uwabivuze nabi, ariko umwe wese uko abibona bijanye n'ingene ameze n'ivyamushikiye n'ivyo yaciyemwo. Ndagomba kuvuga ngo kahise kacu, ubuzima twabayemwo buradutuma tugira uko tubona ibintu. Nico gituma uzoza gusanga mu miryango yacu, mu ngo zacu, aho dukora, mu mashuri aho mwiga bamwe, abandi aho musanzwe mubaye, uzohora ubona abantu mutabona ibintu kumwe. Rimwe mushobora guharira mugakesha muharira, ariko atana rimwe mushika ahantu mubona ikintu mu buryo bumwe. Ariko ahanini ya bikaba bihagaze kuri kino ciyumviro, nuko ivyabashitse ko mu buzima bwanyu bibatuma mutabona ibintu kumwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Noza nkaza aha hagati yanyu nkafata aya marori yanje, siko nkayabambika. Canke no gusaba ngo wambare amarori y'uwo mwegeranye yambaye amarori. Birashoboka ko jewe aya marori yanje nayo gusoma ibintu binyegereye, nico gituma ndayambara. Ariko birashoboka ko wenda yaguhaye ngusome, birashoboka yuko udashobora gusoma. Nukuvuga ngo umuntu wese mu buzima bwiwe afise ico no kwita amarori arabiramwe ibintu. Umuntu wese mu buzima arafise ukuntu abona ibintu. Nico gituma amarori yawe wambaye, waragiye kwa muganga baragupima, bapima ibipimo vyawe, batora inimero zawe, barayagukorera, barayaguha ajanye n'ingene amaso yawe agwaye. Uhaye ayo marori yawe wambara ugaca utambuka neza. Muri mwebwe ngaho no munsi hari abantu bagwaye amaso ariko badashobora kuja no muri toilette batambaye amarori, bafise miyopi nyinshi. Ariko nimba wewe wayambaye acabona, hari igihe wewe bayaguhaye utoca ubona uca utangura gutsitara. Bisobanura ngo umuntu wese mu buzima bwiwe arafise amarori yiwe arabiramwe ibintu, aho bamwe bayambara bakabona, abandi barayambara bagatsitara. Sinzi ko muriko murumva ico shaka kuvuga kuri uno munsi. Bisobanura rero ngo amarori yawe na amarori yawe. Igihe nari ndiga muri primaire narashaka kugwara amaso cyane. Nkaba mfise umwana yari afise amarori, afise ibiyo bikomeye kandi binini binini. Iminsi yose nkamanda ya mwaka turi mu ishuri nkayambara kugira ngo ngwara amaso. Nkamara umunsi wose mu wa kane ndiko ndaraba umwigisha yigisha nambaye amarori y'umugenzi wanje Yves afise miyopite y'ubwoba, je amaso yanje akomeye, kugira ngo nige simparvene no kwiga ikintu nakimwe kuko nari nambaye amarori atari gwanje. No kuvuga ngo sishobora kubonera mu buzima bw'uyundi muntu ngo ntahura ivyo we watahura akoresheje amarori yiwe. Sinzi ko muko muranyumva. Ntashe muhira kuko nashaka ko bangurira amarori, nkaca nemeza abo muhira yuko ngwaye amaso. Bakambwira ngo kora devoir, nkaca nguma ngira gutya anye. Nkavuga ngo simbona. Uravyumva kuko narashaka ko ngwara amaso ngo nanje nambara amarori, siko? Ariko kandi ico nshaka kutahura, shaka utahure yuko umuntu wese mu buzima bwiwe arabi ibintu abirabiye mu marori yiwe, abirabiye uko ubuzima bwiwe bumeze, aho yaciye ivyamushikiye. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma ata muntu numwe ashobora gutahura neza uyundi kiretse wipfuje kumutahura. Yesu ashimwe cyane. Ndabaha akarorero. Murashobora kuba muri mu cumba, umwe akavuga ngo harashushe, akavuga ngo nimwugurure amadirisha harashushe, ariko uwundi akavuga ngo je numva hakanye ugara imiryango. Cyane cyane ndakunda kubibonera kuri madame, hari igihe abagore n'abagabo tutareyajisa kumwe ku bintu bijaye n'imbeho. Arashobora kumbwira ko hakanye cyangwa akambwira ko mu modoka hakanye nzimye
canke ngire gute ntiduhuza. So avuze ngo harashushe je nkavuga ko hakanye canke je mvuze ko hakanye we akavuga ko hashushe, eske tuba dukwiye guharira hari uwo afise ukuri canke adafise ukuri? Twese tuba dufise ukuri kwacu bivanye n'umumo wese uko aviva canke uko ari sensible ku bushuhe canke ku mbeho. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ni kishaka kuno munsi duhera ko kubona no kuvuga ngo mvuze ngo harashushe akavuga ngo harakanye, no kuvuga ko twese tuvuga ukuri ariko twese imibiri yacu ifise sensibilité canke ntiyumva kumwe imbeho canke gukanya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nico gituma uyu munsi shaka kuvuga kuri kino kintu, mvuga ngo ntibishoboka yuko tuzogira imigenderanire myiza hagati yacu canke mu miryango yacu canke mu ngo zacu canke mu bagenzi bacu. Ntibishoboka yuko tuzopfa tugize imigenderanire myiza ikomeye iryoshe tutari abantu bafise umutima wo gutahura ingene uwundi ico kintu akibona canke uko amerewe. Ni bande banyumva? Haleluya. Ntuzopfa ushoboye kugira urugo rwiza, ntuzopfa ushoboye kugira imigenderanire myiza n'abana bawe, ntuzopfa ushoboye kugira imigenderanire myiza n'abo mukorana igihe cyose mu buzima bwawe udashaka kumenya uko uwundi ico kintu akibona ngo ubanze umutahure neza. Uzokwama ufise intambara hagati yawe n'abandi bantu kuko utigeze ushaka gutahura. Nongere ko ndabikavye mvuge ngo ntuzopfa ubaye umugore canke umukobwa, ariko munyemerere nkoresha umugore nshatse kuvuga n'umukobwa ko n'umukobwa n'umugore sivyo. Ntuzopfa ubaye umugore muri abantu kirumara mu mahorasyo mu migenderanire, muri abantu mufise urufunguruzo runini mu bintu vy'imigenderanire, ariko kandi muri n'abantu mugira n'intambara nyinshi mu bijanye n'imigenderanire. Ariko ndagomba uyu munsi kongeramwo ubwenge, kuko ubwenge ari bwo bwubaka. Nta nari muzopfa ushoboye kugira imigenderanire aho ushobora kuzana impinduka ugatuma abantu bahinduka. Ntushobora gufasha abantu guhinduka igihe cyose utabatahura. Nimba ushaka ko uwo mwubakanya ahinduka, nimba ushaka ko abana bawe bahinduka, nimba ushaka ko abo mukorana bahinduka, nimba ushaka ko hari igihinduka ku muvyeyi wawe canke ku biki, nimba ushaka ko imigenderanire yawe ituma abandi bagira intambuko nziza yo guhinduka, ndashaka kukubwira ngo ntushobora guhindura ikintu na kimwe utabaye ubwa mbere na mbere umuntu atahura. Uyu munsi rero nitwaza kurangiza iki cigwa, niteze yuko Imana igiye kukumpera ubwenge, mpwemu yaragiye kuguha ubwenge, hagiye kongerwamo ubwenge budasanzwe bw'Imana mu buzima bwawe, ku buryo ugiye kuba umuntu afise imigenderanire idasanzwe kandi atuma ubuzima bw'abantu bahinduka. Haleluya. Ndashaka gufatira kuri ubu burorero bubiri canke butatu. Igihe Yesu yahura n'umugore w'umusamariya, Yesu yagiye kumuraba, bahurira kw'iriba, ariko Yesu afise intumbero yo gufasha ujya mugore. Yesu mwibuke ko yaragororotse 100%. Igihe uyu mugore abandi bamuhariye ivomo atamuntu mashobora kumwegera, Yesu we yagiye kwegera uyu mugore aja gusangira nawe amazi. Ariko Yesu vy'ukuri adashaka amazi cyane, ariko Yesu afise susi yo gufasha uyu mugore. Ngenda kubwira yuko ikintu kizogufasha canke cafashije Yesu gufasha uyu mugore nuko kugira ngo ufashe umuntu neza ugomba ubwa mbere na mbere kumutahura. Mwosubiramo iri jambo inyuma yanje uti gutahura. Yesu amaze kuganira nawe kuri uyu murongo guhera ku murongo wa 17, Yesu yaramubwiye ngo genda uzanire umugabo wawe. Guhera ku murongo wa 17 Yesu aramubwira ngo, umugore aramubwira ngo nta mugabo mfise. Yesu aramwishura ati ivyo mbwiye n'ukuri, ngo nta mugabo mfise kuko wagize abagabo 5 kandi uwo muri kumwe uyu munsi si umugabo wawe. Ivyo mbwiye nivyo. Haleluya. Uyu mugore arabwira Yesu ngo mwami, ndatahuye kuri umuvugishwa. Uyu mugore Yesu yaramuganirije. Uyu mugore biramutangaza ingene Yesu azi ubuzima bwiwe, ingene Yesu azi ko atwara abagabo b'abandi. Ariko uyu mugore ikintu camukozeko no kubona yuko nubwo Yesu yabimenye, yubahutse kwicarana nawe igihe abandi bose badashobora no kwicarana, ahaje bose baca birukanka.
nticari gihamana ko uyu mugore aza kuvoma kandi akavoma ari wenyine atabandi bantu bahari. Ariko ibi bitwigisha yuko uyu mugore amaze kubona yuko Yesu amuzi kandi Yesu akaba ari umuvugishwa, ariko Yesu akaba yashoboye kwicarana ngo aganire nawe. Uyu mugore abazi inkuru murazi ko vyarangiye umugore ubuzima bwiwe buhindutse, acitse umuvuga butumwa, yirukanka mu gisagara abwira abantu ngo nimuze muraba umugabo yambwiye ivyanje kandi yahinduye ubuzima bwanje. Nukuvuga ngo icatumye Yesu ashobora kuzana impinduka mu buzima bw'uyu mugore nuko ubwa mbere na mbere Yesu yabanje kumutahura, akamutumbera atamucira urubanza ku mafuti n'amakosa ubuzima bwiwe bwari burimwo. Ariko Yesu yamweretse yuko ashobora kwicarana nawe agasangira nawe amazi igihe ari umugore atawo kwicarana nawe, cane cane iyo yitwa umugororotsi. Haleluya, Yesu ashimwe cane. Icatumye uyu mugore ubuzima bwiwe buhinduka nuko yahuye n'umuvugishwa n'umugororotsi amutahura. Usomye muri Yohana igice 18 ku murongo wa 10 tubona inkuru y'uyu mugore na wene. Jean 8 verset 10 verset 11 tubona inkuru y'uyu mugore nawe. Uyu mugore muribuka ko abantu bagira bamutere amabuye kuko bamufasha ko ricacu ubusambanyi, ariko Yesu amaze kumukiza akamutabara abagira bamutera amabuye, Yesu ngo avyuye umutwe abona ujya mugore, hama Yesu aramubaza ngo mugore canke uravyumva femme, abakwagiriza bari hehe? Mbega nta numwe yaguciriye urubanza? Uyu mugore na wene arishura Yesu amubwira ati oya mwami. Yesu aramwishura ngo nanje sindaguciriye urubanza, genda ntusubire gukora icaha. Ndashaka ubone yuko Yesu kugira ngo azane impinduka mu buzima bw'uyu mugore amwigishe guheba icaha, Yesu ntiyabanze gushira imbere icaha yakoze, Yesu ntiyabanje kumwagiriza icaha yakoze, ariko Yesu yabanje kumera nk'umuproteja, nk'umutahura, abanza kwirukana bariko baramwagiriza akoresheje uburyo bwiwe bwo kubirukana. Wa mugore aca yisanga hari ugutahurwa. Yesu amaze kumwereka ko amwumva kandi amutahura, amuha message yamurungitse mu buzima bwo guhinduka. Ariko ntuzopfa ushoboye guhindura umuntu numwe utabanje kumutahura. Yesu ashimwe. Haleluya. Usomye inkuru yo muri Luka igice 7 ku murongo wa 38 n'icenda, iyi ni mirongo nshaka guhagararako. Biravuga ngo umufarisayo, Luka 7:39, haravuga ngo umufarisayo yari yamutumiye aribwira muri we ati uyu muntu iyaba ari umuvugishwa yari kumenya ubwoko bw'uyu mugore buriko buramukorako, yari kumenya ko uyu mugore ari umunyavyaha. Yesu ashimwe. Uyu mugore yitaye mu bantu aza koza ibirenge vya Yesu amuririrako, kuko uyu mugore yarumva mu makuru yumvise kuri Yesu. Uyu mugore yarashobora kumva yuko naho yinjiye mu nzu y'abamucira urubanza, ariko uyu mugore yarumva ico no kwita acceptance, yarumva ko yakiriwe, yarumva ko ari accepte, yarumva ko Yesu amwakiriye. Kubona Yesu amwakiriye vyatumye uyu mugore ashobora kuza asuka amavuta yiwe, atangura kumuririrako, atangura kumuhanagura. Ariko nurabe babandi bantu bari bamaze kugira uko bamwibaza, batangura kwibaza ngo ni gute Yesu yoreka maraya akamusomagura. Ariko Yesu ikibazo ciwe nticari gihagaze ku ngeso z'uyu mugore, ariko Yesu ikibazo ciwe cari co kumenya ngo mbega nokora iki ngo mfashe uyu mugore gukira. Iyo mu migenderanire dutumbereye gushaka gufasha abantu mu vyo tubabona ko mu ngeso bitari vyiza, akaba arico dushize imbere, tuzogenda twisanga mu migenderanire yacu twubaka, yaba n'abana bacu canke abakunzi bacu canke abagenzi bacu, tuzogenda twisanga turi abantu bariko barazana impinduka mu miryango, impinduka mu bikorwa vyabo, impinduka mu gihugu, impinduka aho bari. Kubera iki? Kuko tushira imbere gutahura umuntu imbere yo gushira imbere ingeso tumubonana afise. Amina. Bwana sifiwe sana. Rero bica binzana kuri iyi point
igira kabiri, inkomoko y'ibikomere vyose. Haleluya. Inkomoko y'ibikomere vyose mu miryango yacu, mu buzima bwacu, inkomoko y'ibikomere vyose n'imibabaro abantu bagendana, nuko kenshi abantu twegeranye cyane aribo dushobora gukomeretsa canke bakadukomeretsa, igituma habaho umubabaro mwinshi mu bantu twegeranye cyane yaba umuryango, nuko hariho ikibazo cyo kudatahurana. Yesu ashimwe cyane. Akarero kamwe, umudamu umwe, imwe mu ntaye yanshingiye, ni umudamu yakuze mama wabo ari umunyabikorwa bidasanzwe, ari umugore akorera inzu yabo, umugore yamagaburira abana neza, yaba ari mu gikoni, yava ku kazi agakorera abana, agafasha abana, yari umumama w'umukozi. Uwo mudamu akiri umukobwa yarezwe na nyina, yari ameze uko onya. Hama muri ubwo buzima bwabo no mu muryango wabo, kuri uwo muvyeyi, uyu mwana akura, nababwiye yuko uko tumeze biva ku kungene twakuze. Uyu mukobwa arezwe n'umuvyeyi w'umunyabikorwa kandi akunda kwitwararika n'ibikorwa no kwitwararika abana mu nzu. Amaze kubaka urugo rwiwe yabaye umugore afise iyo mico ya nyina, kuko murazi yuko imico mufise bamere, iyo mico ya nyina irashobora ku influence abana banyu. Haleluya. Rero ugomba kugira checklist y'imico yawe, kuko urabyumva imico irandukira, siko? Uyu mugore rero agira mariage, ariko akumva n'umuntu ashaka gufata neza, kuko niko yarezwe akitwararika ibintu. Ariko acagira mariage n'umugabo, uyu mugabo iminsi yose atashe, niyo yasanga abana baryamye yarabavyura akababaza ngo mwahaza. Hariho abagabo bameze gutyo, birashoboka ko ari uzoronka nimbukira umukobwa canke ari ufise, uravyumva? Ariko burya hariho abagabo bafise vraiment matala y'igikoni kandi ari abagabo b'amadetail. Uyu mugabo yaravyura abana akababaza mwafunguye. Mama yasohoka akaraba ajya ari umugabo atasha agasanga yagiye kuvyura abana, induri kaka mu nzu, nibiki we nubona none ko abana bajyamye ejo n'ishuri, biki nibiki, umuriro kaka. Uravyumva? Umugabo bishise agataha kare agashika agasanga umugore mu gikoni. Uravyumva? Mwibuke ko uyu mugore rafise nyina w'umukozi, uyu mugore ntiyigeze we babona se aza mu gikoni. Ako uwo mugabo yacaza agakwega agateba akicara mu gikoni agatanga kumutera amakuru. Umugore bakigira mariage yibaza ko umugabo vraiment mushigikiye, ariko umugore inyuma y'imyaka mike aza kurealiza yuko umugabo igituma aza mu gikoni, umugabo aza gukontrola yuko ivyo batetse bikwiye. Uravyumva? Akaraba, agahaguruka akaraba, akava ngongereza umuceri, ngo canke ngongereza mwiki nikiriki. Uravyumva? Rimwe agasanga yatashe kare, umukozi akamubwira ngo ega mabuja ngo patron ngo yambwiye yuko nteka indya nkeya. Umugore akagaruka ku mugabo ngo mbega wewe waje ngaha ryari? Wewe wabwiye Pascal ko uravyumva ateka indya nkeya, none we nibiki byo kuja mu gikoni? Ivyo bintu murashobora kuvyimagina, vyarateye umuriro udasanzwe mu rugo rwabo, ku rugezo aho vraiment urugo rwaramerewe nabi. Barondera rero guhanuza abantu. Bahanuza abantu, umuntu afata umwanya wo kubumviriza. Ariko muri ico kiganiro bahanuza umuntu agerageza kubaja hagati, agerageza gutora ikibazo aho kiri, arabo wakura mu gikoni no wagumiza mu gikoni, kuko bose bari karifiye kuvy'igikoni. Uko uravyumva? Ariko muraza kumva yuko icaba karifiye kidasa. Umwe yarezwe n'umuvyeyi w'umukozi, uwundi mugabo aravuga ati je vraiment twakuzi iwacu hari inzara, sinshobora kwibuka umunsi n'umwe wo mu buto bwanje iwacu twoba twarahaza. Papa yareze abana benshi bo mu muryango, kandi nubwo yatora impfuvyi kwibarabara yaca yitahana, agaca aguma avuga ngo iyo sahani murayigabura, iyo sahani murayigabura. Dukura turi abana bashonje, ku buryo mfise vraiment mu buzima bwanje nibutse ubuto bwanje, nta nkuru nziza nimwe yo mu buto bwanje ndyohera, nibuka inzara twari dufise, ku buryo twakubitirwa, twatorose kujya kuba banyi, twakubitirwa, twagize gute, kuko twaba tutahaze tukaja kwimenya canke abandi bakadutabara ko babizi. Rero uyu mugabo aravuga ati rero jewe nama nikanga ko abana banje bashonje, nico gituma
niyo noba nateramiye hanze, kimwe mu bintu bituma ntaha ni ukwibaza ko abana banje batafunguye. Kandi n'ivyo ndabona ko umugore wanje aravyitwararika, ariko nama numva ata muntu n'umwe ashobora kuvyitwararika neza nk'uko je novyitwararika. Uko uravyumva? Ibi bica bituma habaho iki kibazo rero, siko? Habaho iki kibazo mu rugo, ariko uwo mugore aza gutahura ati iyi myaka yose sinigeze menya yuko ikigutera kumera gutyo ari vyagushikiye mukiri batoye. Ndakunda kuvuga iki kintu mu mariage mashasha abantu biga bazokora mu mariage. Ndakunda kuvuga kuri kino kintu. Ndatahura neza yuko iyo udatahura neza uwo mwegeranye uwo ari we wese, uzokwamusanga ushobora kumukomeretsa kuko atagutahura ufise kubimwerekeye. Nico gituma bikenewe cyane yuko tumenya abo turi kumwe, tukamenya abo turi kumwe, abo tubana. Mbega iki kintu twama turiko turapfa, mbega iki kintu gituma imisi yose twama turiko turashwana, mbega ikintu gituma imisi yose abantu bama bariko baraduhuza badusubiza hamwe, mbega iki kintu gituma tutagicana uwaka, mbega ikintu kibituma nikihe? Uko uzorushiriza kuvyumva no kubitahura no kubikurikirana no kuvyitwararika no kubigira mutwaro, Mpwemu Yera azoza aguhishurire, aguhe strategie y'ingene ufasha uwo muntu ku buryo mudasubira gupfa ikintu wowe udashobora gukosora, kuko ikimutuma bigenza uko gifatiye ku vyashikiye ubuzima bwiwe. Haleluya. Uno musi rero gituma uno musi uza gusanga abantu bavukana bafitana ibibazo, abantu bubakanye bagirirana ibibazo vyinshi, ibikomere vyinshi biba mu miryango yacu, ibikomere vyinshi biba mu nzu zacu, ibikomere vyinshi biba mu bana bacu, ibikomere vyinshi biba mu bantu badukunda batwegereye no mu mashengero. Hari abantu bakomeretsanya mu mashengero, bagiriranira nabi mu mashengero, basamburana mu mashengero. Ahantu abantu baje kwakira Yesu no gukirira, mukasamburira bagenzi banyu, bene so, bashiki wanyu, ugasanga umuntu yakomerekeye mu nzu y'Imana. Ariko ibikomere ntibizopfa bibuze kuza mu batwegereye igihe cyose mu buzima bwacu tutitwararitse kugira iki? Gutahura igituma umuntu ameze uko ameze. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntituzopfa dushoboye kugira imigenderanire iryoshe, iri mu butunzi, iri mu buryohe, tutari abantu bafise ugutahurana. Ibi nkiri ko ndabivuga nk'iteye ngaha gusa kuri iyi point ya kabiri, siko? Urashobora gutangura kubona ibitariko biragenda neza mu mahorasyo, urashobora kubona abantu mutakivugana, urashobora kubona ibintu bimeze nabi. Naho twovuga ko ujya umuntu ari we yagukoshereje, ariko kandi twokongera ko kuri ico cimviro ufise nkakubaza ngo mbega waramutahuye? Uratahura igituma afise ijya ngeso, uratahura igituma yagukomerekeje, uratahura igituma ameze kujya kuntu, uratahura igituma woza gusanga kumbura ico kintu ataco watahuye neza. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe umuvyeyi yakubise umwana akamuhana amubwira ngo sinkunda kuja sinkunda kuja hajya mu mfuruka. Muri iyo mfuruka y'inzu hariho prise yacomotse. Hama umuvyeyi imisi yose akamakubita umwana we w'umuhungu, narakubuje kuja muri jya mfuruka, narakubuje kujya muri jya mfuruka. Aha munyumve abavyeyi, kuko nama numva ko je mfise ibintu byinshi byo gupartager n'abavyeyi bafise abana n'abazobavyara, kuko kenshi hariho amafopa abavyeyi bakora ku bana babo kandi adashobora gusubirwa mu inyuma. Uwo mwana yamakubitwa imisi yose ngo aja mu mfuruka. Papa wamubonye avuye hajyana akamushishura, narakuje kuja muri jya mfuruka. Haheze iminsi umwana aza ari kararira ko yari yarakubiswa amakofe n'amanonzi akwiye, sinzi uwo mupapa kushumvi ko kuntu ameze. Uwo mwana arabwira papa wiwe, aravuga ati papa, imfuruka ni iki? Papa wiwe aza kwisranda konte, aza kubona yuko igihe cyose yakubitiye amanonzi, amateke, bivaye n'ingene yari atashashavuye, n'ingene umunsi winjiye, n'ingene igiceri cinjiye canke casohotse, y'ingene bamukweza amatwi ku kazi, uwo mwana yakubitwa imigere yo kutaja mu mfuruka.
murabona aba bana murerera mu gisagara nayo materme y'imfuruka, ndazi ko hariho n'abandi benshi mwicaye ngaha mutazi imfuruka. Umwana umunsi umwe arubaho karabwira papa we ngo papa imfuruka ni iki? Nukuvuga ngo urashobora gukomeretsa umuntu umuhora ikintu atigeze atahura. Ariko kuko we kenshi uvumbuka mu migenderanire ikitwica, abantu benshi baravumbuka mu migenderanire, abantu ntibagerageza kwiyumvira uwundi, mu migenderanire abantu bashaka gukora, uravyumva n'ukuheyajisa kugira ico bakoreye ikintu kije kibababaza, aho ugasanga imigenderanire ntishobora kubakwa no kuvumbuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Bwana sifiwe sana. Amen. Iyindi ntahe nshaka kubapartaja, umunsi umwe urabona abana banyu batanguye gukura bageze ku myaka nka 16, usanga bari mu myaka ampe yo gushavura, yo gukazishavu, yo kwishura ukuntu. Umwana iwabo iminsi yose yari afise inyishu zigwaye, akishura nabi, akishura n'ababavyeyi, uravyumva ebana. Hame umupapa yumva tuyu mwana asigaye twishura nabi, yari umwana w'umukobwa afise imyaka 16. Uyu mupapa kumva ababajwe na mama we, bakavuga ati ariko uyu mwana urumva ugene yamatwishura ngene ageze gute? Umunsi umwana aradekona avuga ikijambo kibi mu bandi bana, se we waravuga ati birarangiye ubu sefini ngiye kumwereka. Papa we warashavura avuga ati ngiye kumwereka, azova yigisha abandi bana ingeso mbi. Uragira gute? Urumva urabona ukuntu agenda twishura agira gute? Papa we wagenda mu cumba cujya mwana w'umukobwa, aza kumubaza ngo mbega ngo ivyo bigira byose niki? Ujya mu papa akija kumushwanira ageze mu nzira, uyu mupapa yumva muri we agize icimviro kimujemo. Ndasenga ngo muhemuyera abahumekere ingene murera abana banyu. Yesu ashimwe cyane. Muhemuyera nta kintu atinjiramo, n'imigenderanire yarinjiramo iyo turi abantu bamwumvira. Uyu muvyeyi amaze gushavura agiye kumukwega amatwi, ashika abwira umwana we w'umukobwa ikintu gikomeye ngo ati vraiment wanshavuje cyane, sinzi ibintu ukuntu vyagenze, ariko mbabarire ko nagutombokeye. Kuko papa yaramukankamiye, umwana acaja kwiyugarana. Papa we waragaruka kumurondera, ariko mugaruka kumurondera papa we yarazi ko aje kumwihanikiriza, rero aciye ashaka. Papa we igihe reka aramushwanira mu bandi bana, wowe urabona ingene twakoze anniversaire yawe, wowe urabona impuzu duheruka kukugurira, wowe urabona ingene duheruka kugufasha. Umwana yakwije imyaka 16 atanguye guca permis, urabona ingene wewe twaguhaye akajya utanguye kwiga imodoka kugira utanguye gutwara imodoka, urabona ibintu byose wewe turiko turakugirira, hamukaba ufise izo ngeso no kutwishura gutyo wigumuro cyangwa ugira gute. Umwana atangura gusara, umwana atangura gusara, uravyumva papa Prito atangura kuduza amajwi, papa mwibutse ibintu byose yakoze. Ariko papa garutse mu cumba ashika asaba ikigongo ujya mwana, aramubwira ati mwana ufise ikibazo iki? Umbabarire navuze nabi, ufise ikibazo iki? Umwana w'umukobwa acatangura kurira, aramubwira ati papa natanguye ishuri rishasha, ndiko ndagerageza kurimenyera iri shuri rishasha, ibiharuro biriko birangora kubera umwigisha ukuntu atwigisha uko ntamenyereye kwiga, nico gituma ameze gutya. Hamiki na cone jewe ntanguye gutwara imodoka, sinigeze nimvira ko nzotwara imodoka, kandi ibintu byo gutwara imodoka biriko birantera ubwoba kuko jewe sinzi yuko nzoshobora gutwara neza, nzogira gute. Hama kandi ndiko niga piano, kandi naho ndiko ndiga piano ndiko nigisha abandi bana piano. Ivyo bintu byose biriko birantwara umwanya, nigisha abana piano, ngira gute, nkora ikinya, ngira gucyanya. Kandi si ivyo gusa, uravyumva ibintu byose ngaha anya birangoye, birandemereye, sinkifise umwanya w'iki kintu kike. Umwana aravuga, avuga ibintu bimuremereye. Kandi natanguye akazi gashasha kugira ngo ndonke amafaranga, ndonke argent de poche yanje. Papa nuko umwana amubwira, papa we aravuga ati nukuri umbabarire, sinarinzi kumerewe nabi gutyo. Papa watangura ahamagara mama we ingo, mama araza mu cumba aravuga ngo ambari ibi nibi. Umwana baramujako, baramwumviriza. Papa we rero atangura gufasha umwana we, ati mwana reka rero ndagufashe, hagarika kwigisha piano abandi bana, ibi byo gutwara imodoka burabirindirije, burabihagaritse. Papa we atangura kumuha amasolution. Amaze kumuha amasolution, wa mwana amererwa neza. Mu minsi mike kwa gutombokwa kwiwe, kwa gusara kwiwe bibona ataco bakibikorako, ahubwo umwana atangura kumera neza. Ariko famille baca barealiza yuko umwana wabo w'umukobwa yari afise ubuzima burimo ibintu byinshi bishasha byatanguye, yarengewe. Nico gituma ni nkuko ariko aravuga ngo ni mu ndabemerewe nabi, ndahwereye, ndaremerewe.
aca atangura rero kusunika umutima wiwe gutyo, bamaze kuvyumva baramufasha, ubuzima bwe burahinduka, wa mwana w'umukobwa atangura gusubira kumera neza, kuko iyo ngeso mbi yo kuvuga nabi no kwishura nabi yari kiraza, cari ikimenyetso co hanze kigaragaza yuko atamerewe neza indani. Ibi rero biradufasha gutahura yuko ivyo twita ingeso mbi mu bantu rimwe na rimwe hari igihe kiba ari ikimenyetso cyo kutamererwa neza bafise, ariko igihe duca twihutira kubakubita amakofe no kubakwega no kubavuga no kubirukana no kubaharira ivomo mu bandi no kubararaza, hari igihe uza gusanga atakintu na kimwe uriko uramufasha, kuko bijya byose bigaragara mu ngeso ari ikimenyetso c'ubugwayi buri ndani. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero muri kino ciyumviro ndashaka kukirangiza avuga ngo ibi bigomba kudufasha gutahura iki kintu. Uwundi mwana muri iyi example nyene nshaka kubabarira, umwana yaragira atangura ishuri akagira amadega mu gukuramo mu vyita soustraction, siko kwishuri bavuga ngo umwana wanyu ibiharuro ntavyumva, umuvyeyi aravuga ko umwana wanje atahura ari faible. Murabiza abavyeyi mukunda ko abana baronka amanota meza mubashira ko pression nyinshi. Umuvyeyi avuga ati noneho kutahura uri mu biharuro ko ikintu kikugoye, ariko uyu mwana akagira ikibazo ca soustraction. Papa we aravuga ati reka genda mwigisha uyu mwana wanje, atangura kumukoresha ama devoir, ariko hageze gukuramo, vuga gukuramo mwe ntibyabagoye, benshi muri mwebwe byabagoye kugwiza, sivyo? Papa we araza aramwigisha akabona umwana nta parvena kubitahura. Uko uravyumva? Wazi ikintu papa we yaciye akora? Papa we yaciye afata imicungwe 5 arayipanga, amaze gupanga imicungwe 5 aca aravuga gukuramo, agakuramo 2 hasigaye ngahe? Umwana 3, agakuramo 3 hasigaye ngahe? 2. Umwana aca bati ntibigeze babimbwira yuko gukuramo ari ibi. Ukurumva? Kubera iki? Kuko umuvyeyi hagufoka ngo uzomara amaza. Uravyumva? Ndabatera ibrage aho ridushikira. Je ibiharuro byarangora, papa akatwicarika, hama akatubwira ngo mwebwe narabapimishije, ngo ntimuri bijuju, ngo narabatwaye kwa muganga, ngo iyo mitwe yanyu minini ngo barayipima, ngira yabaye mito, twarakuza ico gihe yari minini. Akatwicarika turi abahungu bane twese twicaye imbere yo, akaza ngo imitwe ngo narayibapimishije, ngo barayipimye, ngo imitwe yanyu ifise igipimo. Haleluya, Yesu ashimwe. Nimwiyumvira amajambo muhora muvuga hari ibintu byagoye abana banyu. Bagipfu uzomara amaza, bazovuga ngo byose ivyo umubwira bituna autour de toi. Erega si wewe niwe. Yesu ashimwe cyane, vuga uti niwe. Uno musi nta numwe ndiko nabwira we, ndiko nababwira babandi. Yesu ashimwe cyane. Uwo mutwe naho wawupimye arakeneye akandi karusho kugira ngo atahure kurushiriza uko ibintu bimeze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikigira gatatu muri ibi ndiko ndavuga ko kuri uno munsi, ndavuga ngo ntidushobora kugira imigenderanire myiza mu miryango iryoshe tudafise toujours gutahura. Guhera igihe uzotahura, siko ugatahura ukamenya uko abana bawe bameze, ico bivamo, igituma umuntu yiyumvira uko, ukiyumvira igituma adafise amajambo yo kubisobanura. Uravyumva? Uzoza gusanga mu migenderanire yacu ubuzima bumeze neza. Ni bande bamaze kwitora amakosa uno munsi kuri uyu mugoroba ko turi mu kibanza cyo kwihana? Yesu ashimwe cyane. Come on, nimwikabushe. Amina, amina. Ayo makosa, ayo maboko nabonye ni menshi, murumva ivyo mukwiye kuja gukosora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikitugora iminsi yose nuko tudashika ahantu tubona mu mutima w'uyundi ukuntu amerewe n'igituma ameze uko. Umunsi uzotangura gutahura mugenzi wawe mu mutima wiwe uko ameze n'igituma ameze uko, uzobushitse ku kintu gikomeye kizogutuma haza impinduka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nico gituma uzosanga hari ibintu byinshi abantu biga mu migenderanire y'abagabo n'abagore. Muhora mubona ibintu usanga ivyigwa bitwereka mwene abagabo n'abagabo batameze cyo kimwe, ariko kandi tugomba no kunatahura yuko n'abana bacu ku myaka itandukanye, uravyumva,
imyaka itandukanye ifise ingeso igenda irazana itandukanye n'iyindi. Ivyo udafashijwe n'Imana kuvyumva no kubitahura, uzokora igihe cyose umenga uriko urareyagisa. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amina. Nico gituma kuri uyu munsi shaka kuvuga kuri kino kintu, mvuga ngo ntibishoboka. Siko ntibishoboka tutabigize muri ubwo buryo. Ikigira kane, bwira umuntu uti 10, nza guhereza kuri 10, 7h30 izobigeze. Bwira umwicara uti ntuve ngaho. Kandi ni mwasohoka muze gukaraba kuko mwakoze ku ntebe, mwakoze n'ahandi. Siko hariho n'igikorane cyo gukaraba nacone ntimuze gucibagira. Haleluya. Amakosa rero menshi aba mu miryango yacu ntava yuko turi abana babi canke dushaka kugirira nabi abo dukunda. Siko ariko amakosa menshi ava yuko tudatahurana, ntitubona neza mu bandi, ntubona neza muri mugenzi wawe. Siko igihe utanguye gutahura rero, siko ukamenya igituma abo bana bameze uko, gituma bareyagisa uko onya. Siko ico gihe uzoza gusanga kenshi ibice 90% vy'ibibazo biri mu miryango yacu biva kuri kino kintu cyo kudatahura umutima w'uwundi gituma umeze uko. Ibi nivyo bituma abantu badivorsa, ibi nivyo bituma abantu bacanamo, ibi nivyo bituma abantu bagira gute, nuko ntushaka nturagera ahantu utahura uyundi gituma ameze uko. Abagore muri ngaha, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Nimwahindura technique abagabo banyu murashobora kubaganya birushirije. Siko mu gutahura igituma bameze uko. Haleluya. Ugomba kwiga kumenya ngo nikihe kimurimo. Igihe cyose mu buzima nashatse gutahura umugore wanje ukuntu ameze canke igituma agira uko, vyaramfashije. Kuko nta n'umuntu wofasha utabanje kumutahura. Sivyo abantu b'Imana. Nico gituma muhindure strategy mu migenderanire yanyu. Nimba ufise umukorega gusarisha, reka ndarakubwire, Imana izoguha umugore, Imana izoguha plutôt umugabo, Imana izoguha umukorega, Imana izoguha umukoresha. Kenshi ashobora kuba afise n'ibintu udakunda, kuko Imana ikeneye kugukosora no kukubohora no kugufeza remarque yuko nawe hari ahantu ugwaye. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Rero point igira gatanu ndashaka kuyifatira umwanya, nico gituma iya kane ntayitevye ko kugira ngo nze gukoresha umwanya wanje neza. Siko icambere hari ikintu twita ivyo twiteze canke guhazwa mu migenderanire no guca imanza. Uravyumva? Nukuvuga ngo ivyo twiteze ko abantu bakora ingene tubacira imanza dufise ico tubitezeko. Siko ibi bintu bibiri ndabisigurira za kumva ico bishaka kuvuga. Siko nshaka kugira ngo utahure kuri kino kintu kijanye n'ivyo twiteze. Kenshi igigutu umuryohererwa imigenderanire nico witeze muri iyo migenderanire. Nzoba satisfait canke nzohazwa n'imigenderanire bivanye nico niteze. Iyo ico niteze kidashoboka, ni ukuvuga ngo n'imigenderanire nzogira tendance yo gucira urubanza uwo ari we wese kuko atari karanshitsa kuvyo yiteze. Haleluya. Nanga karorero. Umugabo n'umugore igihe bagira mariage, umugore yari yiteze yuko muri mariage yaravuga ngo je ngo ndashaka kugira ngo mariage ngo mbi wanje ahantu hari amahoro, ahantu hameze nko mwijuru, ahantu umuntu ankunda, ahantu abatwenze n'abaseribateri canke nabubatse sinzi. Uravyumva? Aho niho nshaka. Nukuvuga ngo igihe yaronka umufiance bakagira mariage, uyu mukobwa yarakunze uyu muhungu ko yavuga ngo finalement enfin ndavuye muri vya bindi, ibintu birahindutse. Umuhungu nawe bagiye kubakana yarazi yuko muri mariage bitama biryoshe, yarazi ko muri mariage harimo ibihuhusi, harimo ibigeragezo, harimo iminezero, ariko harimo n'amaprobleme. Mariage ntiyamiryoshe no kwitonda. Aba bantu babiri bagize mariage ndabapfindereye ikintu cashitse. Umwe mu minsi ya mbere mariage kiba hamaze gutangura kwinjira amaprobleme n'umuriro, wa mugore
wa mukobwa aravuga ati yo naho navuye naho naroye navuye mu muriro nsimbiye ikuzimu ni mu itanura rya Daniyeli byagwije inshuro ndwi iryo nahoramo ryapfuma iri bari gwijije umugore nyene arapika crise aravuga ati mariage vraiment ni kwa shetani. Umugore atangura kubihigwa mu rugo, atangura kwidogera mariage, atangura kubihigwa na mariage kuko ivyo yari yiteze kubona mu rugo uravyumva sivyo yari karabona. Ariko umugabo kuko yarazi ko rimwe bigora bigakomera, umugabo we yarafise iyindi strategie. Uduhe ibihe vyiza bikeya byari bihari mu rugo rwabo mu minsi ya mbere byari biryoshe. Yo umugabo yarabiryohererwa akabigwiza, baryoherwa rimwe wewe akabigwiza na 3 akavyiyumvira ko akamusubira ngo hejuru twari turyohewe hewe Wejo byari biryoshe kwera agasubira akamara haize muse kwako ngo semaine passée umugore ngo he ngo semaine passée mercredi ngo byari biryoshe vraiment kuntu twari twicaye turi babiri dutwenga uravyumva byanyibukije umugore ngo kure ngo mercredi uburazo hava binyibutsa no mu kwezi ahubwo vyandike uravyumva. So ibi bitwigisha yuko umwe bivayena umwe nta bitangaza byinshi yari yiteze yize guha agaciro bike vyiza haba iminsi yiwe ikaryoha. Uwundi nawe yarazi ko yinjiye ijuru uravyumva asanga ari hafi sinza ahari wewe urakompleta uravyumva bicika bibi cyane uko uravyumva. So nukuvuga rero ngo kenshi igituma mba satisfait biba bivaye n'ico nari niteze. Mwanyumvise iyo tugiye ahantu twiteze ko tugiye mu bintu biza kuryoha hama programme ikagenda nabi dutaha tubabaye kuko icadutumye tutaryohewe nuko ivyo twari twiteze tutashoboye kubironka. Rero mwandike iki kintu, satisfaction iva muri attente. Yesu ashimwe cyane. Ivyo niteze nivyo bidetermina ingene nza kuryoherwa siko. Rero ndabasabe ngo mwese ni mwashobora kwajusta attente muzoba muheje gukosora ikibazo ca satisfaction. Ndabisubiremo, ivyo witeze ni wabikosora ntiwitege ivyo mwijuru kandi turi mwisi birashoboka yuko uzoryoherwa kenshi. Yesu ashimwe cyane kuko utari kuritega ibintu bidashoboka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. So uko ntahura uko ibintu bimeze, uko ntahura uko ibintu bimeze bigenda uko niko bizogenda bimfasha yuko mu byo nitega ibibayabaye bijaye n'ibishoboka siko. Nico gituma mwese uko muri ngaha mu migenderanire mufise itandukanye mugomba kwiga kutagira byinshi cyane mwiteze birenze igipimo, kuko iyo mwiteze ibintu birengeye ica abantu bari ukitega ku mugenzi cyangwa ku mukolege kwa kubera ica adashobora kuba ugutsitara kuzoba kwinshi kuko mwiteze ko ica adashobora kuguha. Niwitega ku mugabo wawe ikintu adashobora kuguha kuko umugabo wawe atari Kristo ariko agenda arushiriza gusa na Kristo ariko ntarashika kukunengesera kose, uko umwitega ko vyinshi niko bizogira gute bizokugora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Nongera ko kuri ikiciyumviro nyene uko duca imanza siko, uko ducira imanza ari abo bana bacu canke ari abo twubakanye bivaye n'ingene bameze, tubacira imanza kuko ico tubiteze ko kirenze igipimo cico bashobora gukora. Haleluya. Nico gituma rero bikeneye ko dutahura iki kintu mu buryo bwiza. Utahuye rero kigira gatandatu, ni watahura ntuzoca imanza. Vuga uti guca imanza. Iyo uri umuntu utahura ntuca imanza. Hari ikintu nabonye kidushikira iyo turiko turakura canke iyo turi mu ma responsabilité. Iyo mu buzima uri mu ma responsabilité canke uri umuntu w'umurongozi birashika kenshi kucigwa imanza kuko hari abantu kumbure bashobora kuba batari d'accord n'ama decision uri kurafata. Ariko nagiye mbona yuko kuba uri umuntu uhagaze imbere y'abantu canke uri umurongozi rimwe kubera ucigwa imanza birakwigisha kudaca imanza, kuko igihe cyose hama hariho ibituma umuntu akora ibintu wowe udatahura
ariko iyo bimaze kugushikira muzohora mubibona abantu bavuzwe cyane muzohora musanga batavuga. Ariko mubonye abantu bavuga cyane abandi muze mumenye ko uwo muntu ataravugwa bikwiye. Hari n'abantu aza akakubwira ikintu bikanka kucemera kibaza ngo uri kijuju, ariko birangora kwemera ikintu kibi umbwiye ku wundi muntu, kandi muhemu yarayamanyifashiriza bikenewe ko ndabimenya arabimenyesha, ariko birangora kwemera ikintu umuntu ambwiye ku wundi. Ariko biramfasha kuko nanje bimfasha kwibuka yuko nanje hari ikintu umuntu yomvuga ko kitarico. Hama kandi iyo utahura igituma abantu baba babi biragufasha kutabacira urubanza, kuko iyo nawe ushikirwa n'ivyamushikiye kumbure bari kuburi kuri actinga nkuko ari karactinga. Ni bande batahura ico ndiko ndavuga? Nico gituma Salomo igihe yasenga Imana ikintu gero kidutangaza, Imana ambwiye ngo nsaba ico ushaka ndakiguha, aheje kuyishikanira. Imana Salomo aravuga ati Mana ndagusavye umpe ubwenge bwo guca imanza nziza. Mana ndagusavye ngo umpe ubwenge bwo gutahura abantu. Icatuma Salomo asaba ubwenge Imana nuko Salomo yarakeneye comprehension ku bantu asanzwe arongoye kugira ngo ashobore kubafasha. Kuko Salomo yaratahura sinshobora gufasha irihanga rya Isirayeli ntabatahuye, kuko ntuzopfa ushoboye gufasha umuntu utamutahura. Ikinco catumye Salomo asaba Imana ati Mana mpa gutahura. Imana icumuha gutahura. Iri jambo gutahura n'urugezo rw'ubwenge bwo gusobanukirwa, bwo gushobora kumenya n'ivyo utazi uravyumva ariko ukagira gutahura. Nico catumye Salomo yinterpreta emotions z'abagore bariko barapfa umwana agomba kwicwa. Salomo kubwo gutahura atahura umugore avuga ukuri n'utavuga ukuri, arondera confirmation mu karorero yatanze avuze ngo umwana mu mugaburemwo kabiri. Umugore w'igisuma kubitiswa atavuga ngo yego ni mu mumanyura umwe wese atware PS yiwe nta kundi, uravyumva. Ariko icatuma Salomo ashobora guca imanza ziroranye nuko Imana yamuhaye gusobanukirwa. Ntushobora gufasha, uravyumva, ntushobora gufasha umuntu, ntushobora guca urubanza igihe uri umuntu atahura. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikidutuma rero guca imanza bitadufasha nuko iyo ugomba guca urubanza, iyo uri kuracira imanza abantu, nuko ntuba uriko urondera gufasha abantu ariko uri kurondera guhana ingeso babonyemo. Nukuvuga ngo nimba uri umuntu wanka umuntu avuga amajambo menshi, igihe uzobona umuntu avuga amajambo menshi ukamucira urubanza sutwa kamaneno, hari utwana twakuze bitwa twa maneno, uravyumva, ngo gaka karinjiye ngo karaje kamaneno, kagakura kumva mukita kamaneno, uravyumva. Nukuvuga ngo nturiko urarondera gufasha kamaneno, ariko wowe uriko ufrapa marke canke uriko umushirako etiquette. Hari abantu benshi baraba victime b'ama etiquette tubashirako kubera ingeso zabo ko zagaragaye, ariko ngana kubwiye ngo bene uyo muntu nta kintu na kimwe umufasha igihe uri kucira urubanza ingeso ziwe. Haleluya. Ariko gukubita inkoni canke guca imanza ku nkoni rero bica vyama bigutuma iminsi yose uwo muntu uzokwama umubona gutyo. Sinzi ko murabibona. Iyo muri famille hari umwana yamakora amafuti, hari n'ingiye wewe umuvyeyi utaha ukamukubita utaraca urubanza ngo umenye no wakoze amafuti, kuko waramaze kumwishiramo ko iminsi yose ari wabitangura. Siko iyo uzi ko ufise umwana afise ubugaba kanaka, uravyumva, hari umuntu yamataye iminsi yose akabwira umwana we ngo wamunebwe, nakanebwe. Umunsi muka musanga avuye muri sport canke yarayatajyamye agwaye, wamubona ajyabe ngo wakanebwe ngo va muri iyo ntebe. Iyo wama iminsi yose uhagarara kuri ca kindi umucira ku rubanza, nawe azoshika ahantu amenye ko iminsi yose wowe umuhohotera kuri ico kintu. Nukuvuga ngo ikintu cyose uzokwamuvuga azokwama wowe wishiramo ko ari urubanza umuciriye, nawe igihe cyose uzovuga ntuzorinda kumutahura, uzomwita kanebwe, umwita iryo zina, ugire gute. Ico bikora muri iyo relation nta na rimwe iyo relation izopfirikira marsha. Nico gituma mwege bavyeyi hariho abana bamwe bariko barabananira, iyo ugomba kumuhanura umutuma ko bagenzi cyangwa ukamutuma ko se wiwe, kuko wowe ntugishobora kuvuga ngo yumve,
kuko waramuciriye urubanza kugeza n'aho atagishaka kumva. Uku niko Satani atwiba abana kubera izo manza tugenda tubashirako. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Biragoye kwiruka vraiment, mumfashe muri iyi kuruse ndiko ndagira muvege ngo amina. Haleluya. Aje atasha avuye ku ishuri ngo mbe ngundi ngumusize he, ngo aracari inyuma ngo narinda bize kinjira ngo ngako karashitse ngo kwega amaguru ngo karinji. Nukuvuga ngo ikintu cyose akoze wewe waramaze kuvuga profesi wamuca interpreta muri yangeso yiyo. Buhoro buhoro ntumenye kuri kura contribute mu kumudetruiza, kandi nta muntu numufasha kubera ugumusuri nya faiblesse yiwe, nta numwe uri kurafasha. Hari abantu muranumva ngo shango ngo ndamubwira ngo nikifika, reka nivuge mu Kiswahili, nikifika ntamwambia ntamuelezea, atasikia leo. Reka nakubwire, iyo wamaze gutombokwa gutyo ngira nakubwire ngo nta kintu nakimuza gushikako, ahubwo ujya muntu nimba bishobora acashira amapapier de toilette menshi mu matwi, uravyumva na hatabigira physiquement ngo bibone, arazibira umutima akavuga ati ubu ndazi ko agira atombokwe, nta kintu nakimwe yiteze kwakira kiva kuri wowe, naho wowe uzovugishwa ntazopfa yakiri ubwo buvugishwa, kuko yaramaze kumenya ko wowe uri umucamanza wiwe. Nico gituma umugore wo kwiriba atigeze akizwa n'abafarisayo, nico gituma Maraya yaje gusuka amavuta kuri Yesu atigeze akizwa n'abafarisayo, kuko yamye ababona nko kumucira imanza. Nico gituma vyasavye ko Yesu aza kugira ngo aje gutabaza Yesu, kuko yarakeneye gukira ingeso mbi ziwe. Aravuga ati ko mbonye uyu ndazi konza gukira. Kandi aba bagore bose batatu ko ndabavuze bose Yesu yarabakijije, bamwe bacika bari mu ntumwa ziwe, kuko juste baronse umugabo abatahura abumva, bituma ubuzima bwabo buhinduka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Rero ndashaka kuvuga kuri iyi point igirindwi rero ngo kurondera gutahura umuntu n'umutahe udasanzwe ushize mu buzima bwiwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Uyu mugore amaze kumva ko umugabo wiwe yishwe n'inzara, uyu mugore yarabajije umugabo impande y'uri karabafasha, arabaza ngo sheri kutabimbwiye uko niko mwakuze. Ariko na Jacques navyo yegeza ambwiye ko mwakuze gucyonye, na Donavine turaganira cyane yegeza ambwiye ko mwakuze gucyonye. Yo sheri nuko mwabayoshe nivyo. Uravyumva? Umugore aratangura avuga ngo jewe narinzi yuko nama mbona mama akorera ibintu byose papa ataza mu gikoni. Gihe cyose nakubona winjira mu gikoni numva binsarisha mu mutwe, wamenga uri kubwira ko ntari umugore azi gukora ibintu neza igihe mama yandeze ndi umukozi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nico gituma gutahura. Amina. Iyo ushitse ahantu utahura umuntu neza, siko agatangura kuvuga ukuntu abona ibintu n'icamutumya muri ivyo bintu, bituma uwo muntu umufasha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aba bantu vyaheze basabanye ibigongwe vyose. Kubera iki? Kuko umwe wese yaratahuye mugenzi wiwe, igituma ivyo akora abikora gutyo onye. Siko? Amina. Amen. Ndiko ndasimba gato mwihangana. Kenshi izo nyifato abantu mukunda canke babegereye bafise zinyegeje ibintu byinshi mutazi. Uyu munsi rero ndashaka kubatumira ngo genda urabe mu migenderanire yawe, mu nzu yawe, mu rugo rwawe, mu bagenzi bawe. Wa wunda gushisha, wa wunda gusarisha, wa wunda kwenerva, wa wundi aje ngo karaje. Ndagusavye ngo wibuke yuko nujya nawe arakeneye kubona ubuntu bw'Imana, arakeneye kubona umutima wa Kristo muri wewe, arakeneye kubona kugira neza kw'Imana muri wewe. Hari abantu Imana izobazanira abantu bose barabataye, Imana ikababegereza kugira ngo mwege mushobore kubafasha gukira. Ariko kandi kugira ngo bakire birasaba yuko mubatahura. Yesu ashimwe cyane. Rero ndabahe devoir à domicile, ari wo mutahe mugiye gushira mu migenderanire yanyu, murondere gutahura. Amen. Kuko igihe cyose uzoba uri mu kibanza c'umucamanza ntuzopfa ufashije umuntu. Ahubwo iyo turi abacamanza,
abantu batangura kutwinyegeza mu ngeso zabo bakatunyegeza uko bari kuko bazi ko tubacira imanza. Yesu ashimwe. Amen. Uwundi muvyeyi yari afise abana gutyo nyene, akagira akana kiwe gato kadakunda kuja gukinira mu babanyi. Ndiko muranyumva? Ako kana gato kadakunda kuja gukinira mu babanyi, mama akamubaza kubera ko utagenda gukinira mu bandi. Bagenzi bawe bamabaza gukinira iwacu ariko we ntare muja gukinira iwabo. Papa rero atangwa kuzara gafata kakayora akagatwara akagaterera kwibara ati genda kwa Karine. Sisi yo kubona genda ukinire mu bandi bana, akakana kazova katubana ikindi kintu mutware mu bandi. Wango baraza kuza ngo genda nawe iwabo kukibama baza wowe utagenda. Musi umwe mama we aregera umwana aramubaza ati mwana kubera ko utakunda kuja gukinira kwa Karine kandi bo bamabaza gukinira ngaha. Acamuga ati mama kwa Karine sinzi aho twarete yabiri. Sishaka kuja gukina ngo nisobeko. Mama wacu arafata akakana aragatwara kwa Karine, araramutsa mama Karine, baragenda muri toilette amekati toilette ngiyi guhera uwo munsi umwana atanga kuza gukina kwa Karine kuko yamenya aho toilette iri yatahuye. Ntidushobora kubaka imigenderanire turi abacamanza. Ntidushobora gukina uruhara rw'abacamanza uko uravyumva, ariko kenshi mu buzima bwacu tuzokwama dukenera gutahura kugira ngo dushobore kugira gute ko influence. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Biri très rare ko muzobona abantu mwisi be influence bakazana changement atari abantu bari compréhensible. Ntushobora gufasha umuntu n'umukunda umeze uko. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nari nabahaye uturorero kweri. Amen. 9. Sika minota 2 Samuel na nusigere. 9. Ikintu cambere umutima w'umuntu ukeneye. Dufatiye kuri bitu ko turavuga, umuntu akeneye gutahurwa. Ndashaka mu bisubiremo iri jambo uvuga uti ikintu umuntu akeneye cambere. Musubiremo nk'abatahuye icigwa. Ikintu cambere umuntu akeneye no gutahurwa. Haleluya. Nimba mu buzima bw'umubiri dufise ibyo dukenera gufungura, tugakenera kwambara no kwikingira izuba canke imbeho, ikintu cambere umuntu akeneye mu buzima bwiwe arakeneye gutahurwa. Umuntu wese arakeneye gutahurwa. Urabikeneye, ariko wibuke ko nuko ukeneye ko abantu bagutahura nawe urakeneye gutahura abandi. Haleluya. Amen. Siko. So ni wiga gufata umwanya wo kumviriza abantu muri groupe, muri departe murongoye, muri cercle y'abantu muri kumwe mu vyigwa mu biki, mugende mufata abantu bose mwibaza ko bananiranye, ugende ugira effort yo kwiga kumutahura kubera ikamezuko. Ndakubwire iyo umuntu yananiranye hama na wowe ugacika umusambura kuko utari kuramufasha, urazi ikintu kreya muri we, utuma aba pire. Utuma aba mubi kurusha uko yahuye nawe wari mubi. Washobora kubakana n'umugabo akaba afise ubumuga n'ikintu agwaye, ariko ku buryo uzocifatamwo ushobora kumugira mubi cane canke ukamufasha gukira cane. Haleluya. Ikizobigufasha cambere no kumutahura. Amen. Yesu ashimwe cane. Ndafise umugenzi yagize mariage nziza cane. Bari baramwigisha nkuko twigisha abagabo bacu ngaha tubigisha, bari baramwigishije yuko vraiment abagore bakunda ko tubabwira ko tubakunda. Hama imisi yose akamubwira umugore we ndagukunda, vraiment arabimubwira bitagira uko bingana. Siko. Haleluya. Amen. Arabimubwira bikwiye. Siko. Gushika naho umugore yumva ati ego vraiment umugabo wanje arankunda kandi ndavyumva arankunda. Ako umugore akaguma afise aga problème avuga ati je hari ikintu kitagenda neza, ariko
umugabo rero kuri we yibaza yuko uko arushiriza kubwira umugore ko amukunda nuvuga ko ariko arashira yari karemvesisa canke karashira umutahe mu buzima bwiwe mu kumwereka urukundo no kumuha urukundo. Muriko muranyumvaga bagabo kuri internet ko muko muratrisha. Hama ariko umugore akumva ntaryohewe, ariko umugabo nawe akibaza ko yakoze ibikwiriye. Umunsi umwe umugabo amaze kubona ko umugore we yamafise imihari, umugabo aramusohokana arafata igihe aramubaza ati nega madame ni iki kitameze neza, je ndagira effort ndagira iki akumbona umenga wowe ntujyohewe ntugize gute. Umugore atanga kumubwira ikintu kimwe ati je kuntu nakuze papa wacu yari umukozi, papa wacu ari umuntu w'ibikogwa, ashitse yasiga irangi inzu, ashitse yahindura amatara, ashitse yahindura ibitashi vyavunitse vy'imiryango, ashitse agasanga amarobine ava yaca yahindura, aronsa amafaranga yaca akora ikintu gishasha, akazana akabati gashasha, akamanika ikintu gishasha, akaduga agahonda imisumari. Ariko wewe hari amarobine amaza imyaka n'imyaka ntahindurwa, ujya muryango waravunitse ntuhindurwa. Uravyumva irangi aho abana uravyumva Erika kubita imipira ku gihome, igihome kiracafuye, irangi rirateye isoni, abashitsi barinjira bagasanga irangi risukunya, nta kintu nakimwe ubikorera ugize gute. Je vraiment birage gute. Umugabo avyumvise ati ya vuga uti swata, vuga uti swata. Donc uyu mugore wanje yakuze se ari umuntu yeretse urukundo nyina wabo, igihe cyose yaza akamuhindurira ibintu, agakora ibintu bishasha, akagira gute. Je nanje depo yanje nagiye ngenda nabwira umugore wanje za joteme. Kuravyumva urabona hewe ntaco ntizimwereka ko umukunda, siga irangi, injira mu modoka honda imisumari, vunagurika biriyashu kubera we aca yumva yuko akunzwe. Rero waraswase, vuga uti swata, vuga uti swata. Uko uravyumva umugabo abahejeje gutahura aravuga ati bwa bundi siko. Hari igihe twebwe abagabo b'abanyafrika turaba abagore b'abazungu nyene bahabwa amashugwe, nkatangura kuzana amashugwe igihe muhiri wacu hari ibiti vyuzuye amashugwe, ugasanga umugore wanje ntakeneye amashugwe kuko afise ibiti, ntakeneye ishugwe afise ibiti. Uravyumva? So ugomba kwiga kumenya ngo mbega uyu muntu nkunda kandi uyu muntu mfasha ni gute nshobora kugira ivyo ndepoza mu buzima bwe, mbega nikihe kintu kimuryohera, nikihe kintu kimwereka urukundo. Icereka uyu mugore wanje w'umunyabwiza urukundo kiratandukanye n'ikinyereka jewe urukundo from aho mva nanje. Ntidufunctiona kumwe, ntidufise hopere zimwe. Ejo Imana ikaguha umugabo w'umufaransa ntimubibona kumwe siko. Rero ntubikore nk'uko iwanyu babikora ngo mucumbire ubiri yashu, ariko kumbure mutware kuri plage mu bronze. Ntumbaze ico muza gukora, ariko shaka kuvuga ngo wige kumenya depo ushira mu buzima bwa mugenzi wawe, imwereka urukundo rwawe bitandukanye n'ivyo wibaza. Hari abantu bakunda ama surprise, ndabasavye ntimuze mupfe munkoreye surprise. Unkoreye surprise ngugire ibintu vyiza uhejeje kuvyica, kuko surprise iranstressa kandi irangora. Rero madame ushaka kungira ibintu vyiza ntukore surprise, asanzwe abizi. Uko uravyumva? Ariko kandi nshaka kuvuga iki, ivyo wewe wibaza ko ari byo biryoshe sivyo biryohera mugenzi wawe. Rero hagukora ivyo wowe ukunda, wige kumenya ivyo akunda aba ari byo umukorera. Ni gutyo tuzokiza imigenderanire yacu, tukagira imigenderanire ifise ubuzima, iryoshe, imeze neza, kuko hariho gutahura hatariho guca urubanza. Mu nyemerere ndangize mvuga ngo amina, amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Iminota yanje iraheze, haguruka tugiye gusenga. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iki cigwa uno munsi mu mutima wanje ntumbereye gukrea canke kugufasha mu buzima bwawe. Tugiye gusenga, ndashaka mwese, abagabo banyu, abafiance banyu, abakorege banyu, abagenzi banyu, abo vyabananiye kubona mwimpinduka mu buzima bwabo, ndashaka mutangure kuja kubafasha, mutanguye guhindura iki kintu, gukuraho urubanza umucira, ugukuraho amazina umwita. Yesu ashimwe cyane, no kwipfuza kumutahura.
nimba munyumvise muvuye ngo amina. Haleluya. Haguruka tugiye gusenga Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana irashaka kuduha imigenderanire iryoshe, ikize kandi ibohotse. Yesu ashimwe cyane. Abicaye inyuma cyane si umwanya wo gutaha kuko ndagomba yuko dusenga duhagaze kuri kino kintu. Hari igihe Satani atwiba abagenzi beza, akatwiba inshuti nziza, akatwiba ingo, akadusamburira imigenderanire yacu n'abana. Uno munsi hari umwana yari muhiri wacu yambaye mambata. Nca nibuka yuko je nkiri muto kuko bankubitira kwambara mambata. Mama tashe naho naba ntambaye mambata nkumva ashitse. Naca nambara mambata. Sinavuze ngo mwicare muhaguruke, nimba mudashaka gutaha saa 2 muhaguruke mwese. Je rero nkaca nibaza ngo none donc nari nabitoye. Uko uravyumva? Kubera iki? Kuko umuntu wese yisanta ko ari juje hagukira arononekara. Haleluya. Hari abana mureze mu miryango yanyu, hari abaniese banyu mureze, hari abana babakuru banyu mureze, hari abana b'imfuvyi mureze, hari abagenzi mufise mu kibano, imisi yose avyuka yidoga, nawe ugaca uvyuka ngo yama yidoga. Reka ndakubwire azokwama yidoga gushikaho ikimutuma yidoga gihera. Hako yidoga ngo nawe utangwa ngo uravyumva, nawe ugaca utangura ukavuga bya bindi ngo imisi yose ugaca umucaka imisi yose ugiye kwishura uvuga ngo uno munsi ngo hoho ngo wari wasaze. Yani yaramaze kuko influence ahubwo uri kurononekara ariko ntumenye igituma imisi yose avyuka mu gatondo yidoga. Ndagomba kubabwira ngo guca imanza ntibikiza imigenderanire nimwe. Mupime kangahe mwabikoze ukivugisha utujambo cyangwa ugatera utujambo, siko wa muntu washaka ko ahinduka yahindutse. Ahubwo yarushirize kuba mubi cyane kugupinga ku buryo atacuka ivuga ngo ashoboye kucumviriza. Uno munsi ndagomba gusenga ngo Imana irestore imigenderanire yacu. Imana isubire kubaka imigenderanire yacu. Yesu ashimwe cyane. Umunsi tuzosubira gura mu ikoraniro c'abagore n'abakobwa, tuzozuhe dufise izindi ntaye zishasha z'ivy'Imana yakoze. Yesu ashimwe cyane. Ariko mwese bimvuze mugiye mukaraba muri entourage yanyu, muzosanga ibintu byose bisa nk'ibi bihari. Ariko ndasenga kuri uyu mugoroba ngo Imana ikugarukanira abagenzi batakaye, abagenzi wabuze, inshuti wabuze, n'abantu Imana yakurungikiye bagwaye bari batumbereye gukirira amaboko yawe, ariko kubera utabibonye, utabimenye, wakoze igikorwa ca Satani usambura ubuzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ndarangije vuga ngo kugira ngo utahugwe ugomba kwiga gutahura.